gikuru nuko ndakwiyamye ndakwiyemeka ndakwiyamye. Kevin. Genda kumva. Kevin. Amajambo yose wambwiye nayumvise. Urakoze. Urakoze gutunganya. Hamana ngira ndakumenyesha yuko ibyo wavuze byose bitawukunda. Kubera nigikunda kubereke. Ari kintu bitumvikana cyenda kubwiye. Uwo mushinga wundati. Wowe nawe ndabufisa. Uyu mwanya tuvugana. Dufise ibiganza. Cyane. Dufise ibiganza bote. Uyu mwanya nyine uko turavugana. Fisa ama message yajewe nawe. Yutuma mu minota ibiri gusa. Utandukana. Uretse n'ibyo ama message menshi mfise. Nukuri kasohoje. Ektemini. Sans exception. Rero ndahari. Ni mahanya jani nzikora. Uretse tarindutse. Ndikukuriye yari cyangwa nzizondera bana. Sinzi. Sheri karibu. Karibu. Okay. Anje unaganje unakunkwege uyu munsi nama ndakwibuza ndakubona unakunkwege futarimo bimeze gutya ndabona ko yasi imodoka yasi kandi je mbona ibintu byose bimeze neza. Oui. Ego Juma. Imodoka irasi. Ego naringeze hamwe irohero kwiri barabara umanutse uvikiriri ugacuguma umanuka nkuja Jardin Public. Sanga aho ndepane. Sawa. Nyaruke. kusanya nanyaruke hoja numva ndanashonje. Abagore namwe utanga ibintu by'inzara. Sinzi uburyo bumeze. Anita amasaha kumbona umenga Sha uye murindire gato ihangane kuko mukanyereje kumbura aho kirashi. ariko urabizi umwanya wanje urozi vraiment. Ariko murindire ndazi mukanyaza bashitse. Bo mwari murariko. Ego twe turashima Imana namwe mumeze gute mu rugo. Twebwe turaho kandi turashima Imana kabisa ko nuko akazi gusa kadutwara ariko turaho. Nakazi. Ngwaciye nashi. Sawa. Kave. Ni sawa. Okay. Bo twebwe turashima. Merci beaucoup kumuzana Kave. Eko. Hamaze mbona no basiga nkagenda mugasigara murayajyanye. Kuko yari yasabye kuhura nawe kandi wese sinabimwankira no mu muryango ofisina.
reka ndabaye ibisekumbure nimwakenera murampamagara. Merci beaucoup. Nangorane. Keve. Yego. Ndibaza wambonye. ariko she hari ikintu niyumviriye kuvugana nawe cyamvuga nti ndakikubwira nitwashika muhira ariko ko turindiriye umumekanisiye reka tukivuganire ngaha nyene. Nta kibazo mbwira ndakumva. Icyambere nuko nshaka ndakwisaba ikigongo. Ikigongo? Ikigongo ciki? Shere, narizeye umuntu ndamubona ko ari umuntu mwiza atakibazo na kimwe. Ndaza imbere yawe ndagusaba yuko womuha akazi ariko bice birangira ampemukiye. Uwo muntu nawe ni Keve. Burya Keve ni wagomba kubomora urugo rwanje. Induru zose ziri mu rugo kwanje zose ziriho ziterwa na Keve. Umva nanje nk'umuntu muzima icyo kintu sinocihanganira. Niyo mpamvu nabonye ko mwirukana ku kazi kumbure yoja kure yanje avuye ku kazi. Bo urabizi ko ari wamuzanye kandi umbwira ko ari umwana mwiza umuzi imico yiwe yize sibyo kandi wambwiye ko usanzwe umuzi nyine mu metiriza ariko ubu utangiye kumbwira ngo usanze afite imico mibi none byahindutse gute kandi umbonye umwanya utakiyumvire ko umbona ngaha Keve ndakubaza unshaka iki ushaka kubaho Yego cyane gose. Keve uri umusore ukiri mutoyi wagakwiye gukora ukiteza imbere ukazogira ejo hazoza hameze neza ariko ndabye ibintu uri kwinjiramo ntabwo uzoba uburemere bifise Keve jewe no kwicana kuzika nka kwihanaguruka ukibagirana ku inosi wifuza iki ku mugore wanjye Keve gwice Keve ndibaza uri umwana muto ushaka kubaho kandi ugakora ukiteza imbere nkwiyame kandi bikabandanya uko ikizokurikira ni ukwicuza ubuzima bwawe bwose. Nukuri sorry. Nukuri mumbabare cyane. Oya sinakubeshe kuko ubwa mbere namubona nk'umuntu mwiza umwana atekereje yitonda atakibazo ngabo birangiye ampindutse umva ngaho onye nanje urazi ko umuntu ari munini. dukora iki rero Je nari naramwizeye kandi vre muri kuramuraba ukuntu ameze. Urabona nyine ko ari umwana yitonda atakibazo na kimwe afise ariko nasanze atagira indero kuko amaze kwiyumvira kugendana n'umugore w'umuntu aho kweri ntanderagira. bo ni byiza ko wabibonye navyo nari maze kubibona ko nabigendeje gake Burya nanje si jewe. Okay. Kuvyo mwabonye nukuri mubwire imbabazi. Keve ntukifuze gusarura mu murima utigeze urima. Reka ndakorohereze basi uragaruke gusarura mu murima umunsi umwe basi twongere duhuza amaso yanje nawe uzobona undi we. jewe nigeze kumubona muri alimentation ndabona utuntu tutameze neza ariko sinatwitaho. Warubize? Naramubonye ndabona utuntu barimwo muri alimentation mera nk'ubabona ariko bibaza sinababonye mugabo nabonye utuntu tutagenda neza tugaragaza yuko umengo hariho iyindi migendanire yabo yo bihari. Rero kumaze kubibona kandi rero wamuzanye ni sawa kandi nyine ntaho kumira ko umugenzi urugo rwe rumererwa na kuraba nyine cyo gukora namundi kina kundi uzorondera urundi kumukura ku kazi ni byiza byanatuma
bataza baranahura cyane bigatuma banahebana. Bona kibazo. Ni Bona telefone yangu ikameze. Allo? Okay. Imbere gato rero kurya barabara rimanuka rija Jardin Public. Kumanutse ucubona ngira mpagare kwibarabara. Ucumbona. Bite? Ni sawa rero. Ego turashima Imana uko biri kose. Nanje kurondera Kersi n'umurongo. Kersi yagiye kuva mu gitondo gushika n'isaha ntarataha. Kuva mu gitondo? Sitiko ndamurana kuri telefone habaye iki? Ni ukuri ntavyo nzi naba ndakubesha. Je namonye ava ngaha mu gitondo yitegura agenda urumva sinari kumubaza ahubwiye. Ndabaye étonné vraiment kuko nanje kumurondera ibintu nyetwa nashaka tuvugane. Sinzi kabisa. Sinzi uragerageza urondere bahari usanga binaciye mu ronse. Numva ngabaye vraiment ngenda mubuze. Nenda mukeneye cyane gose. Reka ngende ngira ndaza kumuronka kuri telefone. None kubera ngo ntumeze neza cyane kitariko kiragenda neza. Bon, kubera ikintu ko ndamurondera en fait cyaki nécessaire vraiment. Cyari urgent nenda mukeneye bya cyane gose. Umunya wose aza gushikira uze kumubwira gerageza ndondere. Birakenewe cyane mushaka kumubwira. Sa Paulina Kersi. Merci. Biriwe neza. Cyane gose niriwe neza. Ndetse nyene ko mba ndushe. Ariko nyene ibisanzwe akazi burya ni byiza ko tugakora. Kandi hajya n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo utaruha nyene ntakajye. Kandi hajya n'abatagafise barababaye cyane. Wopfa umuruhu gafise. ego. Amasheri. Sa. Ahubwo ndafitiye amakuru. Wari uzi ko nawe niba mukadata umwe kera nakubwira yamfaje nabi yagufatiye nawe umugabo. Ego. N'umunsi twongeye guhura niko ndagenda mwibarabara nca ndamubona ahantu akorera dandariza nyene ariko atari kudandaza kwa nyako nyene ngira ndamucuriye nyene adandaza utuntu dutoya tw'ubukene nyene twa tuntu badandaza ku mutwe nyene akenye ndamubona ariko nyene we ntiyashoboye no kumenya ko ari jewe. Wamubonye neza? Cyane gose. Muravugana? Twavuganye ariko nyene bidakaze. Twavuganye bidakaze gusa ikintu nakoze namwatsi nimero. Namwatsi nimero ya telefone kugira ngo nindamukenera ikindi genzo mubone. Namuvishije yuko keshi murangura bijya bintu adandaza. Rero ko nzokenera guma ndamushorera ko namugiriye impuhwe. Nduze ndamushore ndamwaka nimero. Ariko rero sinazi mwatsi kubera ngo nzomushore. Ariko je nazitoye kugira ngo nindamukinya nugira menye neza mushikanje yagiye. Ndoshobore kumucako. Kubera ko azi ko nagiye ruguru nka umuntu n'umwe. Kugeza aya masaha nkaba ntazi yo mushiki wanje. Rero ni nk'amahirwe nagize ni mpamvu ndazimwatsi. Hazogera igihe imperereze menye neza aho mushiki wanje. None sheri. Kumengo urajya ushinga cyane na mushikawe mukaso ntacakubwiye. Nyine mushiki wanje niwe ateza kundi azishinga kubera ko
urabona n'umwana tuvukana kandi tuvukana ari we wenyine namusize ari umwana sindamubona kandi nokagombye kugira n'icyo ndamufasha mu buzima ariko siniko ndamufasha rero arandazishinga ariko mukadata iyo ndazishinga gute ko nta cyiza ndamuziko uretse kuba yaramfashe nabi akamfatira ubuzima nabi nta cyiza ndamuziko ko cyenda kumva ndagutahura kuko iyo ubonye ikintu nubwo uba waracibagiye uracibuka bivanye n'ibihe waciyemo ku bwacu ariko simbona ko hari akamaro ko kugumana inzigo kuri mukaso kuko nawe urabona igihe giheze uko kingana aho uri uno munsi ntabyo wari witeze ariko urabona ko Imana yakugiriye ubuzima ubu ubayeho neza atangorane bisobanura ko Imana yashatse kuguhoza ry'amarira warize muri iyo myaka ya kera cyose mbona ko wikwifuza ko ubuzima waciyemo bubi ari ubundi cyane burya buzima yagucishijemo niho hari ishuri ryawe ryo kugushana uno munsi nibyo aha akantu uvuze kanyoheye burya buzima nyine naciyemo birashobora kuba aribwo bwatumye mba ukomeze aribwo bwatumye ngera hangeze kuko byaranshishije ubwenge bimpa kwiga kurondera cyane ariko nyine iyo ngize nko kwibuka ndababara namubonye numva ikintu mu mutima kimeze nk'ikubite nyine numva ndababaye ariko nyine sindabiha umwanya rero ntumbwire ngo ndamubabarire ubunyene reka tubiha akanya ko namubonye hari igihe ibintu by'imbazi ngira biraza buke buke bizoza biraza usange uramubabarira ko wumva umubonye ariho wowe ubonye mushikawe numva umengo umutelefona ukazomuhamagara ngaha umubwiye ko hari ibintu afise ushaka gusuma agacaza abikuzaniye kugira mwicarane wumve aho mushikawe yo bari kubura ari naho usanga babana cyangwa usanga asigaye ruguru byose birashoboka nuko nayo makuru gusa byampaye icyizere ko mushikawe azomubona oya n'ubundi uzomubona amahoro cyane mahoro murakomeye yego namwe murakomeye yego amakuru y'iminsi amakuru ni meza turashima Imana gusa uno munsi ntitwaje kubashore tuzabashore ikindi gihe ahubwo jene nakwiyumviriye ko sinzi ko ari mwe mu Imana yabikoze ariko nabwo ndabiyumvira ko nabonye no gico ndabafashije mu bijanye n'ibikorwa byanyu aho mukoresha nk'agataye kangahe yo mwamuhoze nkoresha umutahe w'5 gusa ngaha 150 yego okay nani yumvire ko no kongereza agatahe aya n'ibihumbi 200 ayo sinayi wanje yego murakoze cyane kuri Imana bahezegire rwose Imana ibamera umugisha nukuri muronka ibitanze no munsi nukuri Imana ibongereza aho mwakuye ego murakoze cyane sawa umugoroba mwiza
abe byibiri ko bikundenga hari vuga hari naziba je nako numva ibiri kwa mu rugo wanje kumenga nimba amashitani Imana azanye mu rugo wanje nimba ari ibiteze bivaye nako byumva sinatahura ariko Dan nkuko wamubimbira ukambira yuko umuntu ateza kubaho yihangana kinibaza ko atakibazo na kimwe cubaho udashobora kwihanganira umuntu ariko urashavura cyane uri kurabiduza cyane ubiremereza gerageza wihangane nta mvura idahita basi nimba ari n'ibibazo bizohera ndeke ko bishyira hejuru abe yoba uri jewe ukaraba ibintu biri kuba mu nzi wanje ukaraba ibintu biri kumbaho mu buzima bwanje kuba nakwitwa jewe sinumve ko byoba ku isi y'Imana ngire kuri etape jewe nsangira n'imbwa jewe abe urona Keve jewe Keve ndakubwiza ukuri ndashaka umwe muri bashaka afuma apfa abe Keve abo umugore wanje afuma apfa mu sa yopfa urazi iryo jambo uriko urakinisha jewe uri kungisha ibyo mvuga jewe uzi ko ushaka kubivuga ufina ejo haba kana ugasanga barabikuharuye urazi ko tuba muri nosi tutazi umunsi wo gupfa ashobora no kugenda agatsitara cyangwa agahura n'ibindi bintu cyangwa mukabara n'ibikagagirirwa nabi bo biharura kuri wewe ibyo rero ntukabivuge abe nta rupfu rusumba urwo ndimo we ntabwo byumva abe inzu niyo niyubakiye amahera nayiwanje ubuzima n'ubwanje nipangira urazi kugira dushike mu buzima tube huko twarabipambane twarakoze kandi turavunika turarwa ngire kuri etape imbwa ingana kurya jewe nyene insuzugurize kunzura mu nzu insuzugure mu nzi wanje kifuma apfa bo ikintu ca mbere nuko narakoze ikosa kubera ko Kevin nije namuzanye okay niwe wamuzanye iryo bimuriro bazi ariko sinzi ko afise amakosa nkayo y'ibyo bintu uri kurambarira gusa twora bico gukora tukaraba nimba two batandukanye tukarondera undi mukozi ibyo birashoboka ariko iryo jambo ngo umuntu apfe ngiki ibyo bintu sishaka kubyumva kuko urabizira umugenzi uri umuryango ndagukunda sishaka gusubira kugira ikibazo urazi uwa mbere nyine byagenze ahagira agisida ariko bagashaka kubyagiriza wowe ko yoba ari wowe wabigizemo uruhare kandi atari kimwe waruzi ibaze rero n'ubuhogira n'ikindi kibakurikira ikintu kimwe nkuko aje namuzanye reka ngende kuraba ingene no bitunganya ndabice gukora nimba umuntu amuhagarika sinzi tuzorondera undi mukozi ariko ndabiko amahoro yoboneka mu muryango ahubwo jico mbona reka tuje ukaza abe ntabwo byumva kandi ntabwo wamusora ngo bikunde ntushira ku murongo arapfa